Ugize neza cyane kubufashe kano kanya nanje ndagushimiye kandi ndasaba Imana ngo iguhezagire ano majambo agufashe mbere uyafashishe n'abandi. Ngira nganire namwe kwijambo natanguye aho navuze ko atari vyiza ko umuntu aba mu bintu ariko inyifato ziwe zikamera nk'iz'umuntu atabirimwo kuko bica bituma abantu banka ivyo bintu kandi ivyo bintu vyari vyiza. Ijambo rero ngiye kuvuga ko rivuga yuko bari abantu bazi ubukirisu nabi, bazi ukwizera rukirisu nabi, iyo biravye neza ukavyihweza usanga mu vy'ukuri ntibize ubukirisu ico arico, ahubwo bafatiye ku ngeso z'abantu bamwe bamwe bitwa abakirisu, mugabo ingeso zabo zitukisha ukwizera rukirisu. Ntibafatiye ku bakirisu b'ukuri ngo abe aribo bisunga mu gufata irya ngingo. Kubera hariho abakirisu baba mu bukirisu nk'abataburimwo, birafise ingaruka, biratera ingorane, bica bituma hari abantu bibaza bati ubwo none ukwizera rukirisu hari ico kumaze, hari hinduka kuzana mu buzima bwacu bwa misi yose. Ubwo hari ivyiza gushobora kuzanira imiryango, hari ivyiza gushobora kuzanira igihugu. Batubwo ntikugarukira ku vy'impemu gusa, ku mishaha canke ikimazi cako ntikiri muri kazoza mu nyuma y'urupfu. Ubwo tukiri ngaho uyu munsi mu buzima turimwo, hari ikintu twokwitega c'ikimazi cova mu kwizera rukirisu. Kumenga ububeshi, uburyarya, inzigo, amacakubiri, urwanko, kumenga biguma ari vya bindi. Ibi bibazo ni ibibazo nkoramutima, ni ibibazo tutokwirengagiza, ariko kandi ni ibibazo tutopfa uko twishuye. Hariho ahantu dushobora gufatira kugira ngo turonke inyishu nziza, ni mw'ijambo ry'Imana, ni muri Bibiliya. Bibiliya iravuga ibintu vyinshi bikwiye kuranga abakirisu. Nashaka mvuge ku bintu bine gusa, namwe muheze mu ndabire, mu nyumvire nimba vy'ukuri abantu bubahirije ico Bibiliya ivuga atahinduka ryoba mu buzima bwabo bwa misi yose. Icambere, hariho ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo nimba bishoboka ku ruhande rwanyu mubana amahoro n'abantu bose. Iri jambo ugiyumviriye ukarishira mu ngiro risigura yuko umukirisu wese ategerezwa kuba umuntu w'umunyamahoro. Kuba umukirisu ugacuba n'umunyamahane, umuntu yama ariko aravyura imitongano, ariko aravyura intambara, ariko arateranya abantu, ivyo bintu ntibijana. None akarere kagwije abanyamahoro, umuryango ugizwe n'abanyamahoro, igihugu kigizwe n'abanyamahoro, vyoreka kubona ivyiza gute? Vyogenda gute ngo abakirisu bagendeye iri jambo vy'ukuri ntibazane ihinduka aho bari? Ica kabiri Bibiliya ivuga, iravuga ngo mube imvuga kuri, ntimubeshane. Ico umuntu avuze kiba ari ico nyene, kuba ari ukuri, ntimube indyarya. Hanyuma iyo abanyakuri, abavuga ukuri bagwiriye, namwe muravyumva ko bizana ivyiza muri abo bantu. Abakoresha bose barifuza kugira abakozi batababesha, mbere n'abakozi barifuza kugira abakoresha batababesha, bababwira ukuri. Abanyagihugu, abenegihugu barifuza abarongozi batababesha, ariko kandi n'abarongozi b'igihugu barifuza yuko abo bakorera batababesha, ivyo bababwira kuba ari ukuri. Murumva yuko igihugu kigwije abantu b'imvuga kuri kiba kimerewe neza. Ikindi Bibiliya ivuga, iravuga ngo iyo mwacanyemwo, iyo mufise ibintu mwapfuye, nimusubize hamwe, ntimubike inzigo, ntimubwire urwanko, ntimwihore, nimuronderane musubize hamwe. Nimba bibagoye kubikora, murondera abantu babafasha gusubiza hamwe, la réconciliation. None koko igihugu cogwiza abantu batabika inzigo mu mitima, abantu iyo bagiriraniye amatati baca basubiza hamwe mu mahoro, kikareka kubura ivyiza? Ivyo bintu mwebwe mwumva vyoca hehe? Icanyuma ngira mvuge ko murazi ko Bibiliya irimwo ibintu vyinshi cane. Bibiliya ivuga ngo ntukibe, uze wubahe ikintu kitari icawe, ntuze utware ikintu c'uwundi muntu ngo nuko atakubona canke ngo nuko atawundi muntu akubona. Kandi kutiba bifise ingaruka nziza, namwe murabizi. Uwofata abasuma bose akabahindura bakaba abantu batiba, hariho imanza zitosubira kuba mu masentare, hariho ingorane zihari zitosubira kuhaba. Igihugu kigwije abantu batiba, kigwiza umwimbu, kibamwe amahoro, kibamwe umubano mwiza. None rero subiye aho nahereye, iyo usomye Bibiliya uyitondeye urabona ko mu vy'ukuri ukwizera rukirisu ni umuti w'ingorane umwana w'umuntu afise. Aho ibintu bigwariye rero, aho ibintu bigoranira, nuko hariho abantu bitwa abakirisu, tuzi nk'abakirisu, mugabo batagira ishaka ryo kubaho bisunga ico ijambo ry'Imana rivuga.
nukuvuga ni ba bantu bari mu bintu ariko bifata nk'abatabirimwo, bigaca bituma ivyo bintu barimwo vyitiranwa n'izo ngeso zabo, maze bigaca vyitwa bibi kandi ubwavyo vyari vyiza. Bari mu migwi itandukanye, hariho abakirisu bafata ivy'ubukirisu nk'imigani, bumva ari imigenzo gusa y'idini, ariko uko babayeho ku munsi ku munsi ntihabagira ikintu na kimwe bahindura. Nimba ari umudandaza araja gusenga ku munsi wo gusenga, ariko asohotse ageze ku isoko agaca abesha abaguzi, agaca abesha obere, agaca akora vya bindi nyene n'abantu batazi Imana bakora. Canke nimba ari umurimyi arima hanyuma akimbura akagurisha ibintu azi ko bitameze neza, akavanganya ibikomeye n'ibidakomeye. Ugasanga ingeso mbi ziranga abantu batazi ijambo ry'Imana, abantu batazi Imana, abantu batitwararika kugendera ku murongo w'ijambo ry'Imana, nizo ziri no mu bari bakwiye kuba badasa gutyo. Hanyuma ikindi ca kabiri ni ukutamenya. Birashobora gushika umuntu akaba mu ishengero, akaba umukirisu, mugabo ntagire umwete wo kurondera mbega ijambo ry'Imana rinsaba iki, mbega Imana inyiteze kwiki. Canke kumbura ugasanga ntagira amahirwe yo kuronka inyigisho zimufasha gutahura ivyo bintu no kubigenderamo. No kutamenya nako kurashobora gutuma umuntu yifata uko atari kwifata. Ibi bintu rero biratera ingorane, bitukisha ukwizera rukirisu. Hagaca haza abantu bavuga ko ariko gutera ingorane, ariko gukwega ingorane mu gihugu, ariko konona ikibano n'ibindi vyinshi bakwagiriza. Ivyo nzobigarukako mu biganiro bizokurikira. Mu majambo make, kuba umukirisu ntibikwiye kuba ibintu bigarukira mu vyo twizera gusa mu bwenge, ni ibintu bitegerezwa kwinjira mu ngeso zacu, mu vyo dukora vyose. Ukwizera rukristo kuranyengetera mu kubaho kw'abakwakiriye bose. Nico gituma ukwizera rukristo kwakiriwe vy'ukuri kuza nihinduka mu ngeso z'umuntu, mu migenderanire n'abandi bantu, mu buzima bw'imiryango, mu buzima bw'ikibano no mu buzima bw'igihugu. Iyo ataco bihinduye, ivyo bintu bidahindutse, haba hari ingorane kubitwa ko bakiriye uko kwizera. Ingorane ntibiri kuri uko kwizera ubwako. Kubw'ivyo rero nashaka ngutera intege, nimba uri umukristo, nimba wizera Imana nk'umuremyi wawe, ugira umwete wo kumenya ico Imana igushakako no kugikora, mbere no kuvyigisha abandi. Ariko nimba utari umukirisu, ntubandanye uvuga ubukirisu nabi, uzoba uburenganije. Ahubwo nubwinjiremwo, ubumenye ico buri, ureke gufatira akarorero ku bantu bahemuka kw'ibanga ry'ubukirisu. Imana igukomeze, Imana iguhezagire. Aya majambo nimba hari ico yakumariye, nimba hari ico yagufashije, uraheza uyasangire n'abandi, uzoba ukoze igikorwa ciza cane.